kugwiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Turabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro cyo kuri uyu munsi. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'iki kiganiro, reka twibutse abataragombora ifumbire y'aka gatasi ko bokwakwanya igihe ntikizobarengane cyo kugombora iyo fumbire, kandi tubibutse ko muyitora ku mazoni wanyu hamwe mwari musanzwe muyitorera. Mu kiganiro rero cyo kuri uyu munsi tuza kuganira ibijanye n'ishwagara yo mu ndimo. Uburere bumwe bumwe bw'isi ndima y'u Burundi ndetse n'ubw'ahandi usanga butimbuka ibiterwa baba buteye ko bivanye n'ubukene bw'isi mu bijanye n'ivyunyunyu. Ubwo bukene rero bw'isi ndimwa hari aho usanga bwateye umururazi w'isi, ivyo bigatuma ibiterwa vyatewe kuri ayo masi atakigenda mu bijanye no gutanga umwimbu, bene amatongo bakibaza ico bivako ntibagitahure. No musi rero tugomba tuganire n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, akaba umuhinga n'umushakashatsi mu bijanye no gufumbira isi ndimwa Kaboneka Salvatori, adusigurira icarico umurazi w'isi, icuvako, akamaro k'ishwagara yo mu ndimo mu kurwanya uwo murazi w'isi utuma isi atagishobora gutanga mu bijanye n'umwimbu. Burya ivyigwa bibiri bagomba byarabaye byize ingene isi y'u Burundi na cane cane aya masi ari hejuru ku misozi mu bihumbi 2013 byizwe na Izabu bifatanije na IFDC, birongera birigwa mu bihumbi 2021 bigizwe kandi na Izabu bifatanije na IFDC. Ivyo bicapwa rero vyarerekanye yuko amasi y'i Burundi cane cane yo mu misozi yatitutse yakamvutse mu ivyunyunyu nka vyose. Icyaciye cibonekeza nuko umurazi w'isi waciye wirara muri ayo masi. Umurazi w'isi rero ujanye na cane cane n'icunyunyu kibi cane citwa aluminium. Uwo murazi w'isi rero urapimwa, barawupimye urabona ko 75% y'amasi yo mu misozi, arabavuga ko hari hafi y'umuriyoni n'inusu y'ama hectare bifise ico bita pH, ni igipimo cerekana umurazi w'isi ngene ngana uri munsi y'ibice 5 n'inusu. Usanga ivyunyunyu nka vyose byarakamvutse bidakwiye. Mpereye kuri phosphore, nico nyungu gikomeye cyane kizwi mu mafumbire, ico bita phosphore nizanwa na DAP kiri hasi cyane. Kurikiza bagomba na calcium na magnesium, kurikiza na azote, kurikiza na potassium. Uvyitegereje neza ivyunyunyu bisika 9 bifise urugero ruri hasi cyane mu masi y'amarundi. Umurazi w'isi utuma imizi itisanzura. Ndakiri hari wabonye aho umwimbu uraha, umwimbu utangurira aha. Barakubwira yuko burya hari imizi y'ubwoko bubiri, hariho umuzi ari ushigikiye igiterwa kigenderako ico bita racine pivotante, n'ubundi buzi buto bwinshi aribwo buvoma. Umurazi w'isi ariyo acidite utuma utwo tuzi duto tuvoma amazi tuzananye n'ivyo vyunyunyu tudakora dusha. Urumva n'ingorane, nico gituma ucubona ataco wimbura. Yegi igiterwa capfuye aho kivomera. Turetse yuko n'ibinyabuzima bidasubira gukora, bwa bukoko buhingura ifumbire y'ikirundi bashizeyo, kubera umurazi w'isi ntibukora, urasha ntibukora cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane ngo gifise inyishu. Kaboneka Salvatori, umuhinga mu byo gufumbira isi ndima, arabandanya atubwira ibimenyetso vyerekana uwo murazi w'isi n'ingene abarimyi bawugwanya. Umurazi w'isi ubwa mbere barabona ntarima, ararima uko yahora arima ntabone ngo yimbure.
icyo atabona naco nuko ibinyabuzima biri mu kuzimu ari byo bikorera isi, ari byo bihingura ibyo aribyo byose harimo n'ayo masi, ibyo ntabyabona. Mugabo abonye igiterwa cyane cyane no kubwira icerekana ko hari umurazi w'isi nko mu murima w'ibigori, urabona amababi yabenje yabaye nabi asa n'agahama. Igiterwa ntigikure kandi kagira ibabi ribi risa n'agahama. Iyo yerekana yuko fosfori ibuze cyane. Icya kabiri, hajya hariho ibiterwa ivyatsi wagomba byerekana urugero uko isi imeze nuko itameze. Ukazobona igifurifuri mu itongo ryawe n'amahoro, isi bimeze neza. Ukazobona akarura mu itongo ryawe aho riba rimeze neza. Akanaga kurasuka kiremeza yuko isi igoma ifise uburyohe hamwe n'iki niri canda muboniri naryo nyene riragaragaza aho riri yuko isi igifise uburyohe. Ukazobona icanda wagomba riba rimeze neza. Mugabo ukazobona ishinge ryiraye igishurushuru ngiyico, ucumenya ko isi yawe yagiye. Kandi ivyo biterwa ndakweretse birerekana, mu gifaransa bavyita plante indicatrice y'umurazi w'isi, plante indicatrice de l'acidité. Ivyo rero ni ibintu biboneka cyane. Hari ibiterwa vyerekana neza ko hari ingorane y'umurazi w'isi. Ubu mukagomba ubuhinga buriko buratera imbere no muri iza barashobora kuza kugupimira indimiro yawe, bakagupimira ico rugero rwa pH ukabipima. Birihwa amahera make, birihwa 5,000. Kivuga yuko umurimyi ashatse kumenya ingene isi yiwe imeze, arashobora gutora amayeshantiyo ku murima wiwe akajana bakamupimira eshantiyo 5,000, akaca amenya urugero rw'iyo pH. Irega n'igiterwa urashobora kugipima, ukajana amababi ivyo barabipima bakamenya bati urugero rwa phosphore, urugero rwa azote rumeze gutya, hari ikibazo kihari. Ukaca uteranya rero rwa ca gipimo c'ivu c'agataka, ukaca ubigereranya n'igipimo c'igiterwa, ucubona uti igiterwa kiri ahantu hatameze neza, umuti uriho cane. Uwo muti urumva ndakusubiye inyuma gato nkabwira icateye umurazi w'isi, nuko muri bijya vyunyunyu igiterwa gikenera kandi biri mu gataka hariho ivyunyunyu bibiri vyitwa calcium na magnesium. Iryo nishwagara, ivyo nivyo bigwanya umurazi w'isi. Mu gifaransa bavyita cation basique. Iyo umurazi rero wiraye mu gataka, ivyo calcium na magnesium biba vyaheze byakamvutse cyane cyane bitwagwa n'iki, bitwagwa ni inkukura erosion, canke bikanyengetera mu kuzimu aho imizi idashikiye. Ivyo vyagiye calcium na magnesium. Canke mu gihe wimbuye ntusubirize ivyo bishakashaka, uhejeje kwimbura ntubizike, usanga iyo si yawe izirabura calcium magnesium ihera. Urumva inyinshi iriho, inyinshi n'ukuzana iyo calcium na magnesium iza gusubira kugwanya cakirораzi aluminium arico gitera umurazi w'isi, arico cita cation basique. None iyo calcium na magnesium iri muki? Calcium na magnesium iri mwishwagara muzi. Murumvise ko ishwagara ari karahara mu ruganda ntibacure mu kugwanya umurazi w'isi ndimwa. Uwo muhinga kaboneka arabandanya tubwira itandukaniro ry'ishwagara yo mu ndimo n'ayandi mashwagara dusanzwe tuzi canke twumva. Hari amashwagara abiri wagomba. Hari amashwagara ari mu kinyunyu kimwe calcium yitwa calcite. Hari indi shwagara yitwa dolomi yo rizana calcium na magnesium, kandi iryo niryo dufise ku bwinshi, rizana ivyunyunyu bibiri. Urikogwa gute? Kera wagomba bararicana, bagacana bagashusha rikaba agafu gakwiye kabisa. Mugabo umva bakoresheje ibiti byinshi. Ubu rero ivyo ntibyemewe kubera ibidukikije byo bihonye. Ubu rero ico bakora barasekura gusa, icyo bita konkasiri, bagafata byamabuye harimo calcium na magnesium apimwe, bakayasya bagakuramwo agafu, usanga gafite udutete dutandukanye, akaba ico bakoresha mu ndimiro, bakamija umurima wose kugira ngo umurazi w'isi ugwanirize rimwe mu murima wose. Igitandukanya ishwagara ndimiro n'ishwagara rindi ryo kubakwa n'ibindi, n'urugero rw'ivyo byunyunyu bibiri bigwanya umurazi w'isi, n'urugero rwa calcium na magnesium. Mwishwagara dukoresha mu ndimiro rutegerezwa kuba rufise ibitigiri bizwi birimwo bya calcium na magnesium, no guha karoro wagomba. Ishwagara kandi ikoreshwa ngaha mu Burundi na nziza zose ziranganya, bavuga yuko igatezwa kuba 30% ya calcium wagomba yitwa CaO, ni oxide de calcium 30%,
na 20% MgO ni oxide magnesium. Aho iyo niyo mugabo ukaronka urugero ruri hasi uyikoresha ikindi ntuyikoresha mu ndimiro. Ishwagara rikoreshwa mu ndimiro biruzuye biriho mu Rutana, Bukemba, biruzuye Buganda, biruzuye Busiga. Mu gihe uzana iryo shwagara uri kurondera kugaruka n'isi ko Imana yayiremye ugahishikana kuri urwo rugero rwa pH ari rwo rugero rw'umuranzi w'isi hagati ya 6. Igihugu cacu ciza c'u Burundi gisanzwe cifitiye ishwagara ishoboye kugwanya no kugabanya umurazi w'isi ndimwa, ariko rero birasaba ko ikoreshwa neza kugira ngo bikunde ikorane neza n'ayandi mafumbire. Muri vya vyunyunyu navuga 13 burya twe tumenyereye azote, phosphore na potassium, bugabo calcium hajya na magnesium ni ivyunyunyu bigira 4 canke na 5 igitegwa gikeneye. Muri iryo fumbire rero mu bisanzwe irya calcium na magnesium siyo kugwanya umururazi wo mwisi muri rusange, ni icunyunyu gitegwa gikeneye. Ndakubwira ico calcium ikora, itanga inguvu mu mizi kugira ngo mizi yirondere ivyo yironderera mu kuzimu, ni integrité cellulaire. Magnesium yo irazwi ni ituma iri bara risa n'urwasi rutoto rimera neza, igitego kikakwe ni chlorophylle ariyo izana CO2. Rero fomi iyo engrais imwo calcium na magnesium wumvise ko ari icunyunyu kira 4 icunyunyu kira 5 congeye kuri bijya bitatu tumenyereye. Mugabe ico comenya nuko ajya amafumbire tumenyereye dukoresha DAP na URE birimo mu rurazi, ico ngira benshi ntibakizi bazita engrais acidifiant, ico kirazwe. Muri ico gihe rero uzanyiyo DAP na URE kandi ari ikoreshwa mu gukora iyo fomi, utezwa kuzana ikigwanyu wo mu rurazi uzananye niyo engrais washizemwo, iyo yari kubitegeko. Kuva kera rero bakoresha DAP na URE hajya umurazi w'isi warongerekanye uzananye niyo engrais wiyongereye ku yisi. Itegeko ryari kuba yuko iyo engrais DAP ya URE uyikoresheje nko wari uyikoresha utegerezwa kuyijanisha na calcium na magnesium kugira ngo urwanye uwo mururazi uzananye nizo fumbire y'ikizungu bayita acidité résiduelle. Twumvikanye yuko iyo calcium na magnesium ishobora gukoreshwa nk'icunyunyu hamwe n'ibijya byunyunyu tumenyereye NPK, fomi, mbora n'izindi yongeye ko calcium magnesium. Mugabo turumvikanye ishwagara rero ni ibintu bibiri. Ishwagara kugira ngo rikore neza ni icunyunyu mu bisanzwe haje, ni icunyunyu nk'abijya bindi kugira ngo kire kuri ivyo vyunyunyu calcium na magnesium nuko bija mu mazi bikanywa amazi bikayongobera mu mazi. Muri ico gihe rero kugira ngo ikore neza nukuyishira mu ndimiro ziteguye neza zakorewe neza n'imiburiburi kwezi imbere yo gutera, ukamija hose kandi ukazika umija hose kugira ngo kuko umururazi nturi hamwe uri hose ugomba kuvura. Kubera uzika kubera umururazi wese nturi hejuru gusura shika no hasi aho imizi izoshika, urazika rero kugira ngo iyo shwagara ikwire hose ukwezi imbere yo gutera igitebo, kuko bifata umwanya. Ni nka kujya kwisukari canke umunyu birafata umwanya kugira ngo iyo sukari n'umunyu biyongotere bibe mu mazi, nukubiha umwanya kandi bikeneye amazi kugira ngo bikore neza. Umenya nuko igishwagara atamazi akwiye ahubwo ritanga ibintu bibi, riranaturira, riratera ico bita salinite. Kugira ngo rero ubwo rubuto washizeyo rusanga iyo calcium itagiturira yahindutse calcium na magnesium, utezwa kubikishira ukwezi imbere. Indwi zibiri ndizikwiye. Igiti bagiye ko no guterera rimwe gufata uwo munsi utera ugashiramwo niyo fumbire ukajushiramwo n'ishwagara uje uhavuturira, kandi nakuye kwikora mu mwanya ubishitereye rimwe. Rero ntiwibaze ngo izokora muri ico gitegwa uteye ubwo nyene, izo habikora umezi mu nyuma utegira kabiri ukwezi imbere. Hari n'abavuga amezi 2 kuvyukuri, muga amezi 2 urabona ko bigoye. Utera nko mu kw'icenda, utera nko mu kw'icumi, bivuga ko ubishira mu kw'umunani imvura itaraboneka, mugabo ukwezi ni minimum. Abarimyi bamaze gukoresha neza iyo shwagara yo mu ndimo barashinga intahe nziza ko babonye impinduka mu matongo yabo bivanye nuko bakoresheje ishwagara. Aba barimyi bo muri komine Mugamba yo mu ntara ya Bururi barabitubwira neza. Ndakoresha ishwagara
jewe ubunye aho ntanguye kuyikoreshereza sinoshobora kurima ntayifise, aho ndayishize haroroha isi ikaremba ni ikongera kumera gushasha, ndunguka no mu mwimbu w'ibihaya cyane cyane niho nkunda gushiramwo ishwagara. Icahindutse nuko iyo tuyitabije, iyo tubanje tukayishira mu ndimo, isi iroroha ikamera, ariko utayishizemwo ntiwimbura. Ahantu utashize ishwagara hamera ivyatsi vyica, bica vyiyerekana, ariko kugira umenye ko ahantu washize ishwagara hazimbuka, hariho ibi vyatsi bihamera nk'ibifurifuri, nk'ibi inteza, ukabona ko aho hantu nuhatera ibiraya bizoza. Ahantu hari ishinge iyo uhateye ubwa mbere ntihimbuka, ariko iyo uhateye igira kabiri niho ucubona umwimbu neza, uba washizeyo yashwagara haca himbuka, kuko iri shinge nusubira kuribona n'urugwiri hacaza cya catsi nakwereka kiza ahantu uba wamaze gutabira. Ishwagara na kamaro kanini cyane, kuko iyo ushizemo ishwagara inyuma y'ukwezi, ukwezi kugahera wayishizemwo, ico uteye karoro nk'ibiraya uyishizemwo habura ukwezi canke habura iminsi, wihuta ugaca ubitera biza ari bitoya, ariko uyishizemwo hakiri kare ku gihe, ishwagara ibiraya biza bigwira cane, bica biba binini. Iki cyatsi ukibonye ahantu kirakwereka yuko aho hantu hameze neza, hatabiwe, kuko n'ikimenyamenya naco kiba gikunda amase. Urabona ko aho ndagikuye haciye kizanana n'ikiraya, ntaco cica ucubona ko kiri ahantu hatabiwe, ukibonye mu ahantu washize ifomi n'ishwagara ku gihe. Niki nyene nibi yenye naco nyene kirabura nako kinoroshe, kiba ahantu uba warashize ifumbire n'amase yacu y'ikirundi, ukaba warabishizemo neza, nacyo umurima wose ukibonye mucumenya ko hari aho hantu hariko haratabikwa. Iki catsi bacita inyabutongo, ni imboga, hariho n'abakirya n'abazirya. Ucubona ko iyo siki aho cimejeje hari amasa akwiye. Naho ifumbire ya fomi isanzwe irimo ivyunyunyu bigwanya umururazi w'isi, Kaboneka Salvatori ahanura abarimyi kwitwararika gukoresha neza ishwagara yo mu ndimo. Wibuke ko navuze yuko ijya calcium na magnesium iri mu ifumbire ari icyunyunyu kigaburira igiterwa, kuko gikenewe ku rugero kane. Nababwiye ko haruye NPK n'ivyo vya mbere bitatu, iya calcium iciza mu byo igiterwa gikeneye ku bwinshi, na magnesium. Ijya rero calcium na magnesium ndisubiramwo iri mu ifumbire niyo kugaburira igiterwa. Nkubwije ukuri, yaba byakunda bishoboka, na bya bindi navuga bishika bingahe bya boro bya kwivura na zinc byatezwa kujamwe, urumva gifate ko ari icyunyunyu kigaburira igiterwa. Ivyagataka turiko turabireka. Ica kabiri, wibuke yuko fomimbu rikoresha diapenayire bizwi neza ko ari amafumbire azana umurazi w'isi. Ubwenge rero bw'abakoze fomi nuko iyo calcium bayishizemo na magnesium, turize ko ari ivyunyunyu bikenewe kugira ngo igiterwa cimbuke, bica bigwanya umurazi w'isi uzananye na ya fumbire diapenayire yakoreshejwe mu gukora fomi, bayita acidité résiduelle. None kugira ngo dusubize iyo si ishobore kwimbuka, kandi nuko rondera iyo shwagara igakoreshwa, bya vyunyunyu bigasora bikagaruka. Umuhinga Kaboneka Salvatori aributsa abarimyi inkingi zitanu zituma umwimbu mu burimyi wiyongera. Inkingi y'uburimyi mu misozi ihanamye no gutangura kuvura umurazi w'isi, kuko mu gihe ufise umurazi w'isi naho uzana ubwoko mbego bungana gutegwa igiterwa ntibishoboka. Icyo nico cambere rero. None gushirishwagara mu ndimiro zigutuma wimbura, kandi Burundi 95% ari tugendera ku burimyi. Icyo si ikintu gikenewe, bari bategerezwa kuyikoresha hose, kandi ndizimbye bajya kugira Imana. Ubunye bavuga ko umufuko w'ibiro 50 ugugwa ibihumbi 5, nukuvuga amusiteri zibiri canke, kandi kigufasha
mu mwanya muremure. Ico ntababwiye nuko ishwagara burya rikora mu myaka 2 amasize 8. Ca wibaza rero je nibaza ko kiwiye gukorwa ishwagara rigatangwa, kuko kidatanzwe nawe uza nangre nta kiza gukunga. Icya kabiri utezwa gukoresha rero na mase, kuko ivyo bibiri birakorana neza cyane. Bavyigiza bagomba amandema, kuko birashobora guhinga isi irahinduka ikagira imiheha, amazi agatembera, hari n'ibindi ntababwiye yuko isi ishobora gufatira ivyunyunyu washizemwo, kuko aya masi y'iwacu turoye iruhande y'iyo ngorane y'umurazi w'isi, ikibumba kijana n'umurazi w'isi bacitsa kaurinite ni ikibumba cakamvutse ushizemwo angre rigishobora kuyifatira, kivuga yuko igitego ico kitatwaye izo vyunyunyu kitabitwaye amazi aca bitwara. Mugabo rero ugashiramwo calcium ishwagara na magnesium ugashiramwo n'amase ukabifatanya, uraduza cane ububasha bwo gufatira ivyunyunyu, bayita capacité d'échange cationique. Mu bisanzwe rero ivyo bibiri bitezwa kujana mwagomba hariho abazokubarira yuko ushobora gushira mu ishwagara ntihagire ikintu na kimwe ubona ndikore, mugabo bivananije n'amase bikaca bikora. Cange ugashira amase udashize mu ishwagara, wagenda mu murima aho washize ya mase wazurura gato ugasanga ya mase ari kwa kuri wayashize, kubera hari ingorane coco nyunyu calcium na magnesium kiduza pH neza, bya binyabuzima bikaca bishobora guhingura ya mase washize. Ndiko mvuga ndi ibintu bibiri by'ukuri umuntu yogenderako, mugaye cyambere kikaba ishwagara, cya kabiri amase hama bikajanishwa. Ibikurikirana n'ijya bisanzwe ushiramwo angre, iyo angre rero ikora hameze neza, mu nyuma ukazana imbuto mbegu. Ico utokwibagira naco ni ugukorera isi neza, kugira ngo yankukura yaguteye umururazi w'isi na yashwagara washizeyo irashobora kugenda no kuyikingira. Rero inkingi zitanu sinzi ko mwazumvise: ishwagara ubwa mbere, amase, angre, ubwoko bwiza bw'imbuto no gukingira yo nkukura. Kuko abantu benshi ngira ntibabizi inkukura burya niyo ya mbere itera umururazi w'isi ngaha mu Burundi mu misozi, bayita erosion selective. Yitwara ivyo za calcium na magnesium igasiga inyuma aluminium ari itera umurazi w'isi. Mu gihe rero ushize muri ngyo shwagara ntufashe ngo rigumeyo, usubira ahandi bakuye nisubizaho wankuye. Kibazo kirashobora kubazwa ati none yashwagara muyibuke imwe izana ivyunyunyu muri fomi ikongera kagwanya umurazi uzananye na ziya fumbe z'ikizungu ya penali, ubishira mu kinogo waremye ibiharage kija mu kinogo c'ibiharage, waremye ibigori ubishira mu kinogo c'ibigori, ukambaza uti none iyo shwagara yindi. Iyo shwagara yindi irakenewe kuko umurazi w'isi ukuye umurima wose. Uno musaho waremye ibigori, ejo si uzorima nyabigori, uzoja ahandi. Nje gituma rero utegerezwa kwiragiza yashwagara hose neza, navuze ko no kwimba wimbika kugira ngo ikwire hose. Hanyuma ejo hakaza ikigori, hakaza igiharage, isanga isi wa murazi wagabanutse, utegerezwa kubikwiragiza hose. Rero imbere yuko dusozera kino kiganiro mbungabunga nkugaburire, reka dushimire uno muhinga n'umushakashatsi mu byo gufumbira isi ndimwa yabanye natwe mu kuremesha kino kiganiro. Tumushimire ku mpanuro n'inyigisho yaduhaye. Dushimire namwe mwese mwahisemo gukurikirana kino kiganiro, tubibutsa yuko abarimyi mwobandanya muja kugombora ifumbire za fomi ku biro vy'amazone aho mwahora muyitorerana kare. Twongera tubipfuriza umugisha Imana rurema itanga aho matongo iwanyu. Tunashimira iyo Mana nyene yuguruye ijuru imvura igatasura neza, ubu benshi bakaba bariko baratera imbuto, ikimenyetso ciza cuko uyu mwaka 2025 uzoba mwiza mu bijanye n'umwimbu naho ubutaha. Jewe nabashikirije kino kiganiro ni Ferdinand Manirakiza. Imana ibahezagire. Yewe gufumbiza ifumbire fomi, nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Bungabunga nkugaburire. Bungabunga nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.